Ndabahaye ikaze muri kino kiganiro ikiyago c'inama nshingamateka mutegurirwa n'igisata kijejwe kumenyesha amakuru n'ubuvugizi mu nama nshingamateka. Mu gihe Uburundi buriko bugenda bugana yambona kazoza y'igihugu cifashe muri 2040 n'igihugu giteye imbere muri 2060, leta mu kurangurira imigambi y'iterambere abene gihugu irisunga ivyiyumviro vy'abenegihugu bose baba bato bato na bakuru kugira ntihazogire uwuzosigara inyuma mu gushikira iyo mbona kazoza. Ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 10 Ndamukiza uyu mwaka wa 2026 inama nshingamateka yarakoranye aho abashingamateka baserukira bene gihugu bari baramutse bakurikirana umushikiranganji ajejwe ikigega ca leta Alain Ndikumana aho yashikiriza igitabo c'ishusho ry'igihugu ku myaka 3 iri imbere mu bijanye n'ubutunzi. Nk'uko iyo ntumwa ya leta yabimenyesheje, ico gitabo citwa mu gifaransa Document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle nico kiza gitangurira integuro y'ibwirizwa rigenga amafaranga leta izokoresha buri mwaka gushika mu mwaka wa 2029. Kikaba gifise akamaro kanini cane kuko gishingiye ku migambi nyamukuru y'igihugu kandi kikisunga ivyipfuzo vy'umwene gihugu muto muto. Ati kizogerageza gushira imvugo mu ngiro hisunzwe yambona kazoza ya 2040 na 2060 hamwe n'umugambi w'igihugu w'iterambere PND. Muri rusangi umushikiranganji Alain Ndikumana amenyesha ko hakwiye gushigwa imbere imigambi yihutirwa hakwirukira icarimwe mu bikorwa vyinshi bikarangira ata mugambi numwe urangutse. Vyongeye hari impinyanyuro zikibandanya. Aho ni nko kwegereza ubutegetsi abene gihugu aho intara zavuye kuri 18 zikaja kuri 5 hamwe no kwegereza intwaro abene gihugu aho zone izoba yikwiye. Yamara ngo nta mugambi numwe woranguka hatabanje gutorega umuti ikibazo cigwirirana ry'abantu. Ni muri iyo ntumbero hagiye kuboneka ikarata ndangamuntu ikozwe ku buhinga bwa none. Mu byo bagiye barashikiriza abashingamateka baraterereye ico gitabo. Barashimikiye cyane ku kigo BBN aho babona ko kitarangura neza imirimo cashinzwe yo kugenzura ubuziranenge bw'ibidandazwa. Aho bakadoma ko urutoki ibinyobwa bimwe bimwe bisa n'ivyatwaye ubwenga bene gihugu izuba riva. Ibyo tubona hano hanze izi biyoga viriko bimara abantu, aya maproduit yinjira adapimwe kandi aje n'ivya BBN mugabo kubera ko badashaka yuko ayo maintere bafise bayahomba babandanije bica amatwi kuko iki ni kintu caje kimaze igihe kirekire. Aha harabaye amanama menshi abashikiranganje hano baraje batandukanye mugabo uno munsi bitangaje ko no mu myaka 3 iri imbere ko badashaka gukorana n'abandi. Nukuri abashinga amateka tuzovamo tugende hariya muri BBN kandi abakozi aha biriko biratwereka yuko iyo rebellion yo muri BBN izotuma abashinga amateka bakara ku butunzi bw'igihugu, abandi bakora ibintu vyegera y'intumbero kugira ngo 2040 tuyishikeko, mugabo abandi bariko bakora basanzaza kugira ngo ya vision 2040 dufise ntituza tuyishikeko. None abo bantu bameze gute? Hazogiye tubashira ku murongo abo bantu bo muri BBN tubashire ku murongo bamenyekane mu gihugu aha cyane kora abantu badashaka kugira ngo bemere gukorana n'abandi pour l'intérêt général y'igihugu. Kandi tuzobigira gute ngo mu myaka 3 bo barabandanya bubaka nta no kugira ngo bibwire yuko hateza kuba comptoir unique. None comptoir unique bazoyishiraho gute? Ibintu bizopima uko biva habijaha iyo ibintu byinjiye. None yoyo izo gukora yonyene ni mu vyumva
aha n'ukubagabisha abo bantu bo muri BBN n'ukubagabisha kuko hazovamo hafata ingingo zikomeye cyane ku buryo n'icyo kigo gishobora no gufungwa tubonye kibandanya gitoba kidashaka kugira ngo ibintu by'igihugu bigende neza. Icyo gihugu dashaka kuzoca proposa yuko hubakwa inzu imwe ayo ma service yose akoreramo, none ibintu bazoza babyikorera ku mutwe babivana muri BBN bajyana mu kindi kigo, cyane bemere ko muri BBN bose ko iyo nzu bayagura bariko barubaka nizo zindi zo ziza gukoreramo. Nibyo byo turiko turavuga muri santé, muri agriculture, iyo nzu ya BBN bariko barubaka baze bagure ku buryo nizo zose ziza gukoreramo kugira ngo bagire comptoir unique, kuko ubwo busuma bashaka kugira ngo bashire imbere ari byo tubona ubu amafose licence baha ama autorisation atariyo kugira ngo abantu baze gukora ibiyoga bidakwije batwikira bene gihugu, abantu babagabo birirwa bakoyombaho kubera ivyo biyoga bahindutse batazi tutazi neza ingene abo bantu bazomera. Muga BBN ntakiri kuri abikorako kandi bandanye itanga izo mbusha. None bameze gute? Bameze gute? Mugabo kabona ko bashaka yuko babandanye bakora bigunze, bakora bonyene, bakora maruregwa. BBN nimba ivuga ati tuje turabe ingene inyishu yoboneka, BBN yubaka inzu yagutse cyane n'ikibanza bacagure ku buryo naizi ministère ya santé n'iyi ministère agriculture nazo zizokoreramwo kuri ibintu bijanye na abrema abrefba n'iyi comptoir izoba ari unique. Ama instruction y'iteka yatanze kujyanye n'ibya BBN na abrema kubijyanye na resistance au changement. Mugama kimutanga proposition yuko si c'est possible ko bagura ijya immeuble muga l'important no ko bakorera hamwe. Nibaza yuko ibi twabyumvise tuzobiyaga na umushikanganje mugenzanje tushikane n'ubutumwa kwa Premier Ministre kugira turanye tugikorerako. Ikibazo c'ikena ry'amazi meza gibonekeza mu bice bimwe bimwe ku mugwa mukuru wa politike Gitega naco nyene caragarutse. Abashinga amateka bagasaba leta korohereza bene gihugu mu kubaronsa amazi meza kuko amazi ari ubuzima kandi igihugu kitoshikira yambona kazoza mu gihe abene gihugu badafise amagara meza. Honorable Premier Vice yavuze ikintu kijanye n'amazi qui est très important. Yanavuze neza yuko amazi ashobora kubujumbura akaduka. Igihe mwatangura reflexion n'iteka muvuga mwetwo tuza amazi bukambazi. Naci niyumvira muri Burkina Faso n'igihugu kiri mu Bugarama. Nako ndarondera l'information nuko paraît-il ko bakura amazi aho igisagara cya kabiri kitwa Bobo Dioulasso. Si les informations officielles arizo bayakura aho 100 km avuye Bobo Dioulasso agiye wakatungana ko ndiyumvira yuko ko yasanzwe ariho plane biroroha ngatwe dufise imisozi mugana naciye mfata Gitega Bujumbura ndavye na hamwe dufise twebwe 100 km na hamwe ko kuva ngagoshike Kobero menga ndesa 50 km. Si igihugu nka Burkina Faso kibikora uko amatwi ansumira me semble-t-il yuko les Hollandais babafashije kumurazi ko bakomeye muri ibyo by'amazi barashoye kubafasha barayakwega. Nibaza rero yuko kimwe ko muravuga cyo ko hoba kwiyumvira cyane cyane twiyumvira utuntu duto tout simplement mu gihe dufite icyumviro yuko turiko turajya kure ifoko twiyumvira ibiro binini cyane. Rero bisaba yuko twicara tukiyumvira ni gute twushobora ku aya mazi kuyakoresha ngaho. Mwavuze Rukambasi mugani mwavuze mu Rumonge ni ya quelques mètres muga ingorane zirahari. Bisigura ko reflexion zacu tugira kenshi tutatilansa amadefi. Iyi ni defi ka tubikore
bakunda kuvuga kenshi ngo la nature nous a gâtés. Burya ibihugu biri en difficulté nibyo byiyumvira cyane ngene bitorera inyishu ibibazo byabo. Nibaza yuko ariyo zone de confort bisaba ko twovamo turabe ngene twushobora gukoresha amazi. L'eau douce mwariko murakivuga, l'eau douce nkibi abakatari bayafise nk'aya mazi, nibaza yuko yonyene yashobora kubatunga yonyene. L'eau douce konsa handi hantu hose aboneka ayo mazi. Nibaza rero ko ari defi mwashoye kutukurasa yo gutuma twiyumvira ngene twushobora. Naho Burundi bwashize imbere uburimyi n'ubworozi nk'umushibuka w'iterambere, biribonekeza ko abakozi bo mu mirima basigaye ari inkewa kuko bariko baragenda ku murindi munini gukorera mu bindi bihugu. Kubw'umushikiranganje Alain Ndikumana, nivyo Dubai iguma ibaha akazi, yamara ngo icari cihutirwa no gushira hamwe ugwaruka. Nka hamwe kw'ishure ry'imyuga ry'Irusi bo kwigisha icongereza n'icarabu, leta ikaronsa igitabo c'inzira n'itike ry'indege ugwaruka ruhahejeje, ikanabakurikirana boja gukorera mu mahanga borohewe. Abakozi barabuze egome. Naho natanze ka karorero ka umuntu urabe ngaha mbona atanga tumashini kuko hazogera igihe tubaburanye, none ko Dubai igumi batwara kuko la main d'œuvre bikura irakena hariya. Kera barabashinwa bagenda kwikora ko baramaze gutera imbere, kira muno wese no mufata bajya mu Buhindi la même chose, ubu baramaze gutera imbere barazimvye, ubu bageze za Indonesia, muri Indonesia bariko barazimba. Cyesa bano ningene twokorganiza lo secteur y'abakozi, uravye population jeune dufise ngaha dushoye kuyorganiza neza. La réflexion tureko turagira no twara paeje n'umuntu ari i Dubai aravuga ati burya abagendayo sibo bategerezwa kugendayo, ariko agenda abantu bafise ama diplome. Oro ni hakenewe ubuzi bwa ama diplome hariya, hakeneye abantu bakoresha ingufu. Ati uwo fata nk'abajya abantu bo ngaha muri rirari ukabakura ngaho ukabatwara Irusi pendant 3 mois, ukabigisha icyarabu ukabigisha n'icyongereza, apana cyo kwandika cyo kuvuga ati mu musenyi giriki ainsi de suite. Tukaja tubaronderera ama passport bose, tukabarihira amatike y'indege, tukabatwara bari encadré par le gouvernement, bagashika muri secteur yo kubaka. Wewe ko hari abaguhembera isaha, wa muntu yavuye ngaho umwigisha, yavuye ngaho ari muri banki, atangura kureklama amadroit. Nicyo cyambere atangura kwamenyereza sendika. Mugabo wa muntu wo muri irare wewe avuga ati jewe ngaha ndakora naho nokora 24 heures, mugabo pourtant ana amafaranga asubira Burundi. Bisaba yuko tworuganiza la main d'œuvre iwacu. Moins de 40 ans, ça représente 72%. Sinzi ko muyimagina ico kintu. Ni ressource imwe ikomeye ibindi bihugu bidafise. Muri 12,330,000,000 dufise ngaha selon les données à l'Ocensus. 72% moins de 40. C'est une ressource rare muri ibi bihe turimo. Nubona yuko bagenda bakabayora ko barazi ko taraba organize babatwara mu makondisyon mabi. Oro nitubana n'amafaranga agaruka kuko ayo baronse yose barashobora kumara 4 mois kuko yagiye atazi se condition, arashobora kumara 4 mois uwamujyanye ariko arahembwa. Je profita yuko nabo muri affaire étrangère n'abandi bagenda kuraba mu bagendere mu bumvirize. Kukijanye naho no gutunganya neza igisagara ca Bujumbura, umushikiranganje Alain Ndikumana ati ntivyumvikana ingene hatozwa amatagisi mu masoko yo mu gisagara, ariko ugasanga mu bice bimwe bimwe nta matara rusangi aboneshereza amabarabara ahari. Rero les intérêts zihari abantu baraza bagahura. Niyo nababwiye ni reka dufate exemple y'ivyo ambassadeur yakoze New York. N'umuntu umwe yakije quartier yose mu Nyakabiga. N'umuntu umwe ku mafond yiwe, kandi bagiye barinstalla amapoto mashasha kandi ariho l'existant. Kuko nari mvuye ahantu canciwe arambwira ndamaza niwe wabikoze gute ibi bintu. Ambwa ati je nafashe abana turashira amafaranga hamwe byose tuca turagenda kwatsa amatara. Nafashe ijambo ndababwira ni reka twegeranye abantu autour des activités de développement.
nije aho mvuye amatara araka abantu bakora gushika saa 9 y'ijoro kwera amatara yaka none ko dufise amatara amapoto ya kera ameze neza dufise kuva kuri 6e avenue kunyabagera gushika kuri 10e avenue dufise 53 poto nivyo shaka dukora no muri me dufise 53 poto nuko twabati hakene wiki katwatsa amatara kuko ico gihe bari muri campagne aho chaque ménage yabayisaba gushira itara ku rugo itara ku rugo burya butarabugwa 4000 5000 kandi buguma bupfa abandi barabwiba none nta kintu twokora cyo tuma bene gihugu bumva yuko boroherejwe nuko twace dusubiramo njye amatara 53 tuca tuyata 6 mois atamwe ne gihugu atanga amafaranga tuca tubikora sofo icyo twise projet murikira nanje niko vyitwa on a fait un devis de 15 millions kwa entretenir les 53 potes zazigiye duhindura amatara yose tumaze guheza tuca tuyasa simu ikatwatse une semaine turabe la consommation de 6h à 6h du matin pour chaque pote kugira tugire estimation ya mainite twogura ku kwezi twasanze yuko les 53 potes zose zati dukoresha plus de 700,000 arenga gatoyi ku kwezi. On avait 1352 ménages. Tu as fait les 750 000 arenga divisé par 1352. 300 de chaque ménage y contribue à 650 par mois. None tugiye gusigura umwene gikambwa ati ya tara warushira ku irembo kuya twakwakirije amatara. Uzanye 650 tuzokwakiriza amatara. None umwene gihugu yokwanga. Kuko twabanye d'abord turagira 6 mois d'essai ya akayo matara. Ama mu nyuma rero bacha batangura gutoza gushika uno munsi amatara araka duhejeje kubikora uwo muri Songa ne chef de zone avuga ati naje negeza kubikora mvuka muri Songa cyaratsa amatara mu diaspora yaravuye muri Norvège muri Kavumu abikora ari umwe araya n'ubu amatara araka muri Twinyoni la même chose nta bintu byinshi bisaba yuko abantu bitunganya. Tumaze guheza guki twaje dushiraho umuntu atoza amafaranga par ménage. Les ménages ziri igihumbi buzaravuye kuri 650 ziri igihumbi. Mugabo ufise boutique, ufise pharmacie, ufise akabare wari ya 5000. Kuko dutuma abantu babona bataha batevye bakaca bakora imigambi yabo y'iterambere. Ino saha turiko turavugana on est en train de faire la même chose avec la connexion internet. Aho mvuka tuko turakora no mu operateur du testa twashizeho antenne ya Starlink. Ya antenne ya Starlink kwa tushiraho amarutere gushika hariya ku isoko yo mu Kamenge reyo ya 250 metres. Ico twifuza ni ikihe nuko abantu biconnecta kuri iyo route bakaza baracontribue kugira baronke connection. Muga bisaba yuko dufata abantu tukabashira ku bikorwa by'iterambere. None uyo muntu nazodutora tutarinze kwama turiko turagenda tuburana amanama menshi cyane nazodutora. Kujivugo kigira kiti niho rero mutanga ikori kuko abakuru baritora aribo bakozi b'Imana bihambirira ku gikorwa bashinzwe. Abanyaroma 13:6 inama nshinga amateka na nkenguza amateka zaratunganije ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 14 ndamukiza uyu mwaka wa 2026 amasengesho y'akavuna musase National Prayer Breakfast ku nshuro igira 17 yabereye mu kigo c'inama nshinga amateka mu Kigobe. Ayo masengesho akaba yitabwe n'indongozi nkuru z'igihugu uhereye kuri nyene icubahiro umukuru w'igihugu. Nkuko umukuru w'inama nshinga amateka nyene iteka Geraze Daniel Ndabirabe yabishikirije, uwo mugigwa w'ayo masengesho y'akavuna musase watanguriye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika maze uja urakwira ibindi bihugu. Mu Burundi ukaba watanguye mu mwaka w'ibihumbi 2006. Mu gihe Uburundi bwashize Imana imbere,
ayo masengesho nakaryo keza ku ndongozi ko gusangira nk'abavukanyi bakumviriza ijambo ry'Imana bagahimbaza Imana mbere bagatanga n'intahe. Nous le remercions de nous avoir préservés en pleine santé et de permettre que ce retrouvailles soit empreinte. Uno munsi twahuriye hamwe muri aya masengesho y'akavuna musase nakaryo keza ko gusangira guhimbaza Imana ko kumviriza ubutumwa bwiza dusigurirwa n'abakozi b'Imana hama tukabizirikana ko hama tugatanga n'intahe. Uwo mugigwa watanguye ku ciyumviro c'abarongozi b'abakristu bashaka kuja barahuzwa n'amasengesho n'ubuvukanyi bongera basangira hamwe n'akavuna musase. Kuva ico gihe uwo mugigwa wagiye urashwara hose urarenga imbibe gushika mu bindi bihugu vy'isi. Inama nshingamateka na nkenguzamateka z'u Burundi nazo nyene ntizasigaye inyuma mu gufatira akarorero kuri uwo mugigwa wo gusangira ivy'umutima n'ivy'umubiri kuko zawutanguye kuva mu mwaka w'2006. Uno musi rero turiko tuwuhimbaza ku ncuro igira 17. Tubibutse ko Uburundi bwahaye ikibanza ca mbere Imana biciye mu bwizwa shingiro. Ku ruhande rumwe intangamarara y'ibwizwa shingiro ryo kuwandwi ruheshi umwaka wa 2018 itangurira kuzirikana nk'abarundi ibyo dutegerejwe imbere y'Imana. Ku rundi ruhande iyo indongozi z'igihugu zigiye mu mabanga indahiro zazo zirahera ku majambo yerekeza ku Mana bati imbere y'Imana mushobora vyose. Aka karyo rero k'amasengesho y'akavuna musase numuhezagiro ku gihugu cose nkako akwiragiza inyungu zidasanzwe mu mice yose y'ubuzima bw'igihugu. Elle diffuse en effet d'inestimables bienfaits sur l'ensemble des forces vives et des secteurs de la vie nationale. Muri ayo masengesho mu biyago vyatunganijwe bisunze icivugo abagiye barashikiriza intererano bose barahurije ko gutanga amakori atari itegeko gusa ahubwo ari igikorwa c'iteka ku neza rusangi kuko amakori ariyo leta ikoresha mu gusukurira neza abenegihugu mu byo baba bakeneye. Indongozi rero zisabwa gukoresha neza ayo mafaranga kugira ngo zitere intege abenegihugu gutanga amakori babinezererewe. Abarundi baramenyereye barazi gusora. Jewe nta muntu azozambwira ngaha mu Burundi yuko hari umurundi yibaza yuko yicaye ngaho atazi yuko ategerezwa gusora. Kubera iki? Barazi neza yuko hari amazu ya leta, barazi neza yuko hari amabarabara, barazi neza yuko hari amashuri, barazi neza yuko hari amavuriro. None ayo mafaranga yo kubaka ivyo ava hehe? Ariko tutaraje kuri igihugu atabizi. Ariko president tutaraje kuri abo bategeza gutanga amakori. Mvuga babihambira ku gikorwa cyo kuyatoza. Warababonye? Barahari barayatoza kuko nakazi nk'akandi. Ukuntu umuntu arangura akazi ico n'ikindi. Ariko kuva na kera narindi amakori yaratogwa. Bitegwa nico yamara. Urazi yuko namagi bayatora bagashira umwami. Nibindi. We igihe wari umukuru w'igihugu. Amakori yaratogwa kwe. Agaca tumbera neza. Hajya mu isandugu ya leta niyo yaza. Abari ngaha barambera temwe. Twaratoza amakori. Hariho abantu batariha amakori. Buri mezi 3 twarakora inama ya Inspection Générale de l'État. Hanyuma twari dufise urutonde rw'abantu bari en retard. Twarabiruka inyuma. Bayatanze yacagenda muri caisse de l'État. Abantu bategerezwa gutanga ikori kandi barabizi. Nta muntu numwe atabizi. Nta muntu numwe ashobora kwinyegeza ngo ntashobora gutanga ikori. Jewe iyo ntaratanga ikori sinumva nditrangiye kuko amahera mba mfise sigwanje. Niwe utanga mu mutahe, tanga mu nyungu. Oya kugeza ubu ndacaheya kugeza ubu ndacaheya ariko hari habugara. None nkabo ntibaba bagowe. President Domiciano by'ukuri yarishe ico kibazo. Nta gihugu na kimwe ku isi
gishobora kubaho kidabeshejwe n'amakori. Nibaza nico gituma na Paulo yarinze avyandikira abaromani kugira ngo avyure ku gatima ko gukunda igihugu, kuko igihugu cubakwa n'amakori. Nta wundi murima igihugu gifise atari uko abene gihugu bico gihugu batanga amakori, hanyuma nk'uko Patiri Yamuremye yabivuze, haba hasigaye yuko bakuru baba by'ukuri abakuru nyabo bakamenya yuko amakori yatanzwe are kugira ngo afashe abene gihugu muri ryaterambere. Umwene gihugu iyo yatanze ikori giwe hanyuma ntirikore ico ryateza gukora, mu bisanzwe habamwo yuko umwene gihugu acika intege, akavuga ati none ya makori badusaba ko twari tuzi ko baza kutwubakira bino badukorera ibi, kubera iki tubandanye rutanga amakori mugani tubone umwimbu wavyo ntitubone atugarukako. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu mu mpanuro yashikirije yamenyesheje ko umwe wese ategerezwa kumenya ko ari ndongozi ku rugero rwiwe, ko rero ari umukozi w'Imana. Ati umwe wese ahamagariwe kwihambirira ku bikorwa jejwe, kuko Uburundi budashobora gushikira yambona kazoza mu gihe ubuzi bwa leta butariko bwerekana umwimbu ushemeye. Ntidushobora rero gushika muri yambona kazoza tutagize service de leta zikaba productive, zikagwiza umwimbu, tukabona ko tuvuye ku ntambwe tuja ku yindi. None twoshikayo gute tuguma aho turi canke dusubiza intambwe inyuma? Ikivugo cuno munsi ngovuga nti niryo jambo girufatiro nshaka ko tutegera kumwe, ngo niho rero mutanga ikori kuko abakuru baritora nibo bakozi b'Imana bihambirira ku gikorwa bashinzwe. Je numvise umenga hariho abasomye ngo niho rero mutanga ikori kuko abakuru baritoza. Hariho abumvise umenga bavuze ngo abakuru baritoza. Oya, abakuru baritora nibo bakozi b'Imana bihambirira ku gikorwa bashinzwe. Igikorwa bashinzwe abakuru so gutoza ikori, bihambira ku gikorwa bagiye bashinzwe. Kubera iki? Iryo kori ritozwa kugira ngo bashobore gukora cya gikorwa bajejwe. No kuvuga ikori ritabonetse ntibashobora gukora cya gikorwa bajejwe. Kugira ngo igihugu rero gitere imbere, umwe wese niyishiremo kwa ganza, wewe uraganza nanje ndaganza, hanyuma umwe wese ariko arakora hategeza kuba urutonde. Kugira habe urutonde rero twese, kuko no mu ijambo ry'Imana handitse ngo umwe wese yarose ingabirano yiwe. Hari warose ingabirano yiki, ingabirano yibi, ingabirano yibi. Mugabo bose bahurije hamwe bica bigenda neza. Erega twese tuvyumve indongozi, umuntu wese arafise icajejwe n'umukozi w'Imana, na muganga amenye ko ari umukozi w'Imana agataha asiga umuntu ari ndemba agira apfe kwa heri. Gufata uhembwa amahera mu kukorera umuntu igikorwa ateza kumukorera akabanza kuguha igiturire. Uwumvise ingene umwishe yaraguhemvye aratanga ikori, hanyuma uciye afata ayo mahera aho kwihatira ega nimurabe kajya kantu je ngo mandagasubiramwo ngo nibo bakozi b'Imana bihambirira ku gikorwa bashinzwe. Atanze ikori nico gituma utanga ikori, uritaga kugira ngo yihambire ku gikorwa ashinzwe, ahembwe, ntaze kuvuga ngo ngurumva ngo ntegereza kurondera andi mahera handi. Wamuhemvye, none uwo muntu wahemvye mwikori agaca yanka kwihambirira kuri ca gikorwa jejwe, agaca yigira. Sukumenjuko kenshi mpora niyumvira nti no kutamenya. Nyenicubahiro ati umuntu ntabe indongozi ngo agiye gutunga, ahubwo abindongozi ngo atungisha abandi. Kandi indongozi ntizize ziratinya igitsure cy'umukuru w'igihugu gusa, ahubwo batinya igitsure c'Imana. Bakunzi b'ikiganiro ikiyago c'inama nshingamateka, aha hakaba ari naho duciye tugisozerera. Mwakoze kudukurikira, naho mu kindi kiganiro gikurikira nk'aya mango.